Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV, amazina ni yayandi iruta vyose rize. Uno musi tukaba tugiye kuganirira hamwe imigambi itatu ushobora gutanguza umutahe ungana n'amafaranga ibihumbi amajana 200 vy'amarundi. Ushobora gutanguza ayo mafaranga angana uko canke ntashike. Ni ku Mibereho TV aho tuvugana utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemo. Kuri bashasha karibu, fyonda aho hepfo handitse ijambo subscribe canke s'abonner, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazokufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Ndasubiye kubaha ikaze, ariko imbere yuko ndababwira iyo migambi itatu ushobora gukora, hari ikintu kimbabaje vraiment nshaka kubashikiriza ku bijanye no kubura akazi. Mu bisanzwe kubura akazi ni ikintu kibabaje cumvikana. Hariho umuntu ashobora kudepoza ahantu harenga 200 ariko akazi kakabura, n'ibintu byumvikana. Akazi kakabura vraiment ugasanga chance y'akazi vyanse. Hariho abaronka, hariho n'ababura, ariko ababura ni benshi cyane. Mbega wovyifatamwo gute mugihe wowe ubuze? Hari ibintu bimbabaza, hariho umuntu usanga ego yabuze akazi imyaka 4 5 irarenze atakazi ushoboye kuronka. Ugasanga aciye atangura guprofita, aricaye yitwaza ngo yabuze akazi. Mu bisanzwe kubura akazi ntigikwiye kuba icitwazo, ahubwo ni ikintu co dusunikira gukora ivyacu, kigakusunika gukora ivy'iwawe. Mu bisanzwe gukora ivy'iwawe ni ikintu ciza cyane kuko biteye imbere nawe gutera imbere. Ariko akazi revre, akazi kararyoshe, uronka amafaranga ku kwezi biraryoshe, ariko haragera igihe kagahagarara ugasanga umwe yikorera ivyiwe niwe ahubwo agutumye ko kumukorera. Rero nico gituma udakwiye guprofita iyo chômage, ahubwo ukwiye kuyungukiramwo, donc ugakanura ikagukanuza ugatangura gukora ivy'iwawe. Mumbabarire abakenyezi, hari ikintu nshaka kuvuga. Hari igihe usanga umushingantahe wawe donc yaronse akazi, ntatokaronka. Mu bisanzwe abashingantahe n'abantu biruka, ntaguma hamwe, ntaguma muhira ngo umutakazi afise, aragenda akayarondera yari akayarondera kugira ngo ashobore kugaburira umuryango, kandi birumvikana. Ariko nawe umukenyezi ugasanga irevre Imana yaraguhaye uruvyaro, ugasanga wicaye muhira uvuga uti atakazi ndonse reka nicare muhira. Mugabo rero wicaye muhira urafise uwundi muntu canke abandi bantu babiri bashobora kugukorera ivyo bikorwa vyo muhira. Arashobora kukurabira abana, mvuga umubone, canke ugaba ufise, donc urashobora kuba ufise umubone ukaba ufise n'uwundi muntu araba ivyo mu gikoni. Rero aho niho wari ukwiye gukanurira ukavuga ati reka nanje niyungunganye ndabe ko hari ikindi kintu nokora kugira ngo nshobore gufasha mu rugo. Mu bisanzwe urugo ni babiri, kandi financièrement nagenda babwire yuko urugo ni babiri, dukwiye gufashanya. Rero niyo migambi ngira mvuge, uhera ku mafaranga make ugasanga ushitse kure. Ngira ndababwire iyo migambi itatu ushobora gutangurira ngaho muhira iwawe. Si ukuvuga ko utegerezwa kuba ahantu hagutse, aho hato birakunda, aho hato nyene birakunda. Ni imigambi itatu tuvugana no munsi, no mu bindi biganiro tuzobandanya tuvuga iyindi migambi ushobora gukora kugira ngo ushobore gusahiriza umuryango, uri kuguma witwaza ati ndashomereye. Ndasubiye kuba ikaze hano ku Mibereho TV. Umugambi wa mbere ushobora gukora ni gukora ibitumbura. Mu bisanzwe ibitumbura biribwa n'abantu benshi kandi birakunzwe cyane. Ikindi naco ibitumbura bikorwa n'abantu benshi. Ushobora gutinya ati ibitumbura bikorwa n'abantu benshi, nta kuntu noca nkora ibitumbura kandi kanaka bikora. Oya, mu bisanzwe ibintu bijanye no guteka biragoye kuvuga ati urashobora guhamagara abantu 3 canke 5 bagateka umuceri, ariko ugasanga kanaka arazi guteka umuceri neza. Rero no mu bintu nk'ivyo bimeze uko nyene. Ushobora gukora igitumbura ciwawe kikaryoha, kikamera neza, ugasanga mbere ahubwo abahora bagurira hahandi baje kugurira iwawe kubera hariho la différence. Rero umugambi w'ibitumbura ni umugambi umeze neza cyane, kandi ushobora gupasa mu gihe ubikoze neza. Ushobora kwibaza ati jewe nta bitumbura nzi gukora. Nagira ndababwire ko kuri YouTube ibintu byo gukora ibitumbura biruzuye cyane, baravyigisha cyane nyene bakora ibitumbura. No kuri chaîne yiwanje hariho ikiganiro natanze cigisha ingene ushobora gukora igitumbura kimeze neza. Rero ntiwitinye, igitumbura ni ibintu ushobora gukorera muhira iwawe ukabitekera. Ushobora kubanza guha ababanyi bakumviriza ko bimeze neza,
hanyuma ugaha abagenzi, ugasanga donc ufise la clientèle niniya kubera igitumbura cawe kimeze neza. Rero mugerageje kubiraba namwebwe murabona ko umugambi w'itumbura udashobora kurenza umutahe w'amafaranga 200 mu ntango. Rero uko uronka abakiriya benshi, uko donc domande yiyongera, nawe ucutera uduza, kuko mu bisanzwe uriko urakora hariho inyungu uronka. Ntuyige ingorane tugira iyo utanguye business ukabona urungutse 220, ushaka kuja kugura impuzu, ushaka kuyasohokamwo, oya suko bakora muri business. Mu bisanzwe amafaranga urungutse ahubwo n'ubundi mutahe uba wiyongereye. Kumiriza baho uko wari usanzwe ubayeho kugira ngo agatahe gatere kaduga buke. Rero umugambi w'itumbura urawukora urabe uzobubwira. Umugambi ugira kabiri ni umugambi wo gukaranga ibiyoba. Navyo ni muhava mumbwira ati bikorwa na benshi cyane. Umusanzwe ibiyoba ndagutumiye ugende kuri YouTube. Hariho umuntu akora ibiyoba ugasanga benshi bashiramwo umunyu, ariko hariho umuntu akora ibiyoba ugasanga we yashizemo agasukari, ako n'akabirya. Ugasanga yashizeko hejuru agafarine, ako n'akabirya. Rero ugira urema ico bita la différence. Ukavuga ati kana kabikora uku nanje reka ndabikora uku. Rero umugambi wo gukora donc wo gukaranga ibiyoba, ukarondera abakiriya, ukarondera aho bijana kugira ngo bashobore kudandariza, donc ugafundisa ama-alimentation cyangwa ama-supermarché. Ni umugambi mwiza cyane kuko ni umugambi ukorera iwawe muhira, ukabitekera neza, ukarondera akantu ko kubitekera kameze neza, hama ukabisohora. Ushobora gutangura guha abagenzi bakumviriza, bakakubwira ati ni sawa, ugaha n'ababanyi bakumviriza. Donc bibaye neza babishimye, umenya ko n'abandi bazobishima. Rero umugambi w'ibiyoba nawe ni umugambi mwiza cyane. Ego ukorwa na benshi, ariko nababwiye garuka hahandi ucrea ico bita la différence. Ukavuga ati jewe kana karakora biriya, ariko nanje iby'iwanje bimeze neza usumba ibya kanaka. Rero umugambi w'ibiyoba muwukore nawe ni mwiza cyane. Umugambi ugira gatatu ni wa mugambi nyene wo gukorera muhira iwawe. Ikindi kintu ushobora gukora ni icapati. Gukora icapati kiryoshe kimeze neza. Icapati rero ushobora gushiramo ibirungo bituma abakiriya bavuga ati icapati canaka kiraryoshe. Bisanzwe icapati ushobora gukoresha gutanguza ubupaki cyangwa butatu burya bwa 2 kilo, hanyuma ugatangura buke ukaraba ko umuryango wawe babikunda. Bamaze kubikunda ucubona yuko canke ababanyi kurya nyene donc kubanza guhonja kumviriza, bakakumviriza ko bimeze neza, hanyuma babonye bimeze neza kugira ati ni sawa, hanyuma ukarondera isoko yawe. Icapati kirakunzwe na cyane bivanye n'abantu, donc n'ahantu. Hariho ahantu usanga bari icapati batakifungura batakimenyere, n'ahandi hantu bavuga ati atari icapati ukunda. Rero icapati naco ni ikintu ushobora gukorera muhira iwawe, hanyuma ugashira abantu baba babikeneye. Nuko ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ndabashimiye ku mwanya mwafashe mukurikirana kino kiganiro. Kuri bashasha ndabibutsa ntugende udakoze subscribe canke abonema, uyikore, uzobushigikiye Imibereho TV. Hanyuma tugiye kuzobandanya tuvugana ku bindi biganiro bizokurikira. Tuzovugana iyindi migambi ushobora gukorera iwawe, n'iyindi migambi ushobora gukorera hanze y'iwawe, donc ushobora kugira loyer, donc ugakota ahantu ugakoreraho. Imigambi myinshi ushobora gukora, hanyuma ikakwinjiriza agafaranga, nawe ugatangura kwisoromera agafaranga. Ndashimye cyane, sinovuga byinshi. Imana ibahezagire, murare neza canke mwirirwe neza.